Nadia Nshimirimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma Juvenal barengangira ndabashikirize ano makuru nkaba ndabaramukije nongera ndabipfuriza n'umugoroba mwiza kaze muri ano makuru agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye asanzwe ari n'umukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Angola uko bimenyeshwa n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu akaba yitavye inama ihuza amashirahamwe atandukanye. Abamenyesha makuru ngo bafise uruhara ntangere mu kugwanya ivyo gufungura nabi mu Burundi. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa w'urunani rujejwe gufungura neza muganga Celestin Sibomana mu gihe urwego rwari rwatunganije kuri uyu wa kabiri uruganda rwo gusigura no gushiraho urunani rw'abamenyesha makuru bafasha mu guteza imbere ivyo gufungura neza. Bukene bw'abakozi n'ibikoresho bidakwiye ni bimwe mu ngorane impongore kama zifise mu Burundi. Ivyo bikaba bishikirizwa na Banigwa n'inzigo Innocent arongoye ishirahamwe gishinze gukingira ibidukikije APC mu gihe hari haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ubugaragwa n'umwumira w'isi. Izo nizo ngingo nkuru zigize ano makuru batumira amatama mu kanya tuce tubagira ku muriri ana yandi kaze. Dasuye kubaha ikaze nkabutsa kandi ko ano makuru mushobora no kuyakurikirana ikibiriraho kuri we zitatu akaburungu radio Nderakura akaburungu com cyo kimwe no ku rubuga rwa Facebook rwa radio Nderakura. Nkuko naremeje kubabwira mu ngingo nkuru yagize umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye asanzwe ari n'umukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Angola. Nkuko bimenyeshwa n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu akaba yitavye inama ihuza amashirahamwe atandukanye nk'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika yo hagati, umuryango w'ibihugu by'ibiyaga binini hamwe n'ishirahamwe rijejwe iterambere mu karere ka Afrika y'ubumanuko. Muri yo nama yari ihagarikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bakaba barabiye hamwe ingene ushigwaho itunganywa ryiza kandi agashigwa hamwe inyishu zatanzwe n'ubwo burere ku vyotuma haboneka amahoro mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abamenyesha makuru ngo bafise uruhara ntangere mu kugwanya ivyo gufungura nabi mu Burundi. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa w'urunani rujejwe gufungura neza muganga Celestin Sibomana mu gihe ubwo rwego rwari rwatunganije kuri uyu wa kabiri uruganda rwo gusigura no gushiraho urunani rw'abamenyesha makuru bafasha mu guteza imbere ivyo gufungura neza. Agasaba abamenyesha makuru n'abarundi bose kuvira hasi ibibazo bijanye no gufungura nabi. Mu gisata c'indero imyiteguro ya ca kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza ngo iriko igenda neza mu ntara y'indero ya Kayanza. Ivyo bikaba vyemezwa n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara Desire Hatungimana amenyesha ko abanyeshure bariko barasubiramwo ivyigwa bongera bakora imyimenyerezo yo gushimangira ivyo bize. Desire Hatungimana agasaba abigisha n'abanyeshure gukorana umwete kugira ngo bazoronke umwimbu ushimishije kurusha umwaka uheze. Abanyeshuri bo mu myaka iheza bitegurira gukora ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja kuri kaminuza bose barizi kuko baramenyeshejwe amanota baronse ku mashuri basanzwe biga ko dufise 3,152. Ubu rero turiko turabategura bose batonda ku mashuri nka kurya
burya bari bamaze iminsi kugira abigisha babo babafashe gusubiramo ivyigwa ari nk'ufite aho atagiye arategera neza bamufashe gutegera gusumba ariko kandi abigisha abarezi bariko barabafasha gukora imyimenyerezo imwe iva mu makaye mu vyigwa bagiye bariga ariko kandi imyimenyerezo twama turungikirwa n'ubushikiranganji kugira bifashe neza abana kwitegura birashobora gushika ugasanga hariho umunyeshure adaha agaciro ku kibazo ka leta agashobora nko gukwega amaguru nagira ngo amenyeshe ubwa mbere ho ingingo twafashe ingingo y'uko dukurikiza ivy'itegeko nshikiranganji rigenga abanyeshure bari kw'ishure y'uko usivye canke ugenda aracererwa abihanirwa nk'uko itegeko rivuga ivyo rero vyaciye bidufasha y'uko abanyeshure bategera neza gusumba akamaro k'ico kibazo n'ingene imyiteguro itegereza kugenda ariko mu nkundi rero nce ndabaha impanuro noba nuko bobanza baha agaciro iki kibazo ca leta nko kuronka urupapuro ndangabumenyi rwo mw'ishure ni kimwe ariko gutora ikibazo ca leta n'ikindi kuko nico gitanga uburenganzira bwo kuja kuri kaminuza kandi abana bacu bamenye yuko uno musi aho isi igeze ari byiza yuko umuntu ashikana amashure ku rugero rwo hejuru gusumba aho kamuzana gateye n'abigisha abarezi bene wacu wa wundi ngo ndizoka ngo nanijye n'umuriro turavye umwaka wose uheze dukurikirana aba banyeshure bacu iyi minsi mike isigaye umwe wese yoyigorera akayiha umwanya kugira turabe yuko tubagwiriza amahirwe yo kurenya ico kibazo ca leta. Radio Ndirakura mu bijanye no gukingira ibidukikije nabibabwiye mu ngingo nkuru zigize ano makuru ubukene bw'abakozi n'ibikoresho bidakwiye ni bimwe mu ngorane impongore kama zifise mu Burundi ivyo bikaba bishikirizwa na Inosa Banigwa n'inzigo arongoye ishirahamwe gishinze gukingira ibidukikije APC mu mfunyafunyo z'igifaransa ni mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ubugaragwa n'umwumira w'isi. Inosa Banigwa n'inzigo agasaba ko izo mpongore zokingirwa bikwiye kuko ngo zifise ibinyabuzima bikenewe cane. Impongore kama dufise mu Burundi zifise ikibazo zirafise ikibazo c'abazikoramwe abakozi ntibakwiye impongore kama hanyuma ibikoresho bakoresha si ibikoresho bigezweho kuko abaza guhiga n'abarondera ibabeshaho muri izo mpongore kama ubu bakoresha ibikoresho bicira umuriro abacuye izo mpongore kama no mu Burundi bakoresha imipanga n'ibihiri nivyo bakoresha ntushobora kuza kwitega umuntu afise inkoho agiye kwica ingeregere canke agiye kwica igikoko runaka canke agiye guca igiti akuramo umuti atwaye inkoho canke atwaye umwambi ufise umupanga canke igihiri mama mwabibonye ku gice giherera ku ruhongore kama kwa Ruvubu ku gice giherera imuyinga hama habaye abakomereka ku bantu bagiye guhiga hama hagaca habo kugwana ubushize hariho n'abakomeretse rero izo mpongore zirafise ikibazo c'abazicungera ari bake hanyuma ikindi ibikoresho bakoresha ntibigezweho kuri kuraranya izindi mpongore nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko zicungerwa n'abasirikare canke abapolisi kuko haje umuntu yakurashishije ingoho nawe ukamutera igiti urumva ntibingana abantu equilibre ya force kuko izo mpongore igituma bimeze uko zirimo ibintu ngirakamaro hama zirimo ibintu bikenewe ivyo bintu bigahera tukabisamara ko bigahera ivyo bidutera ikibazo hariho n'impongore dufise zanditse nogira nti ku mugabane mpuzamakungu zizofwa ko zizoba zitagikwije ibisabwa ahantu babwira ngo uruhongore kama rwa Rusizi kuko uravye ingene ruriko rurakorerwamwo rugitangura ruryo ruhongore rwari rufise amahegitari ashaka ku bihumbi 10 ubu rugeze ku mahegitari 5,532 murumva ko rubandanya rugabanuka cane rero ibikorerwamwo zirabangamiwe n'imiriro hanyuma zikabangamirwa nuko abo bahiga barondera bibabeshaho kandi ivyo byose urumva ikiri inyuma byo gwirana ry'abantu nk'uruhongore kama rwa Rusizi twebwe ari igice cy'amacahiye turatangara kubona ko amacahiye ico gice kandi kibamwe n'abasirikare b'igihugu ni ikintu kidusiga turiko turaraba batezwa nabo nyene kudufasha gucungera aho hantu kuko uko hasha hari ibigenda tuzikangura byaheze. Inosa Banigwa n'inzigo agasaba ko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ibidukikije gutandukanywa n'ubw'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo gukingira bikwiye ibidukikije ngo kuko kubwiwe ngo ubwo ubushikiranganje buri kumwe itunganywa ryo gukingira ibidukikije niriheza ngo rigende neza n'ubunyene tumutege yombi. Aha twe turahazi yuko naho nyene hari amakemwa naco bituma tyo mashira hamwe ngutu dusaba leta yuko hateza gutandukana ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubushikiranganje bw'ibidukikije bukavanako kuko ubushikiranganje bw'ibidukikije kubisanzwe nibwo bucungera bijya mu buntu ubushikiranganje bw'uburimyi bukoresha none ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bibikora byose bivuga ko ubukene burahiha
siko vyatezwa kumera hareza kubaho ubushikiranganji ni kuvuga ko bucungera ni kuvuga ko ubushikiranganji bw'uburimyi bukeneye aho bukorera umugambi wo kurima canke gutera igitara cibiki bukabanza bugasaba hama hakabuko kubanza kuvugana ivyo vyigwa bikabanza bikerekanwa rero twe tubibaza twarumvise imvo zatanzwe kugira ngo ubwo bushikiranganje bushigwe hamwe n'ubushikiranganje bw'ibidukikije n'ugurimye bushigwe hamwe mu mwaka wa 2018 uko niho byatangu mugabo imvo twasiguriwe nibaza uko yavuyeho leta yavuga yuko ari kazo c'uburyo kubasanga ubwo bushikiranganje butwara uburyo bwinshi ubu rero twe tugira tuti iyo mvo twarayibona ico gihe mugabo yarahavuye mu byo mbonesha amaso dusabwa ubushikiranganje kugira busubireho hama ibibazo vy'ibidukikije bitunganwe n'ubwo bushikiranganje ibibazo by'uburimyi n'ubworozi bitunganwe n'ubwo bundi bushikiranganje hama yaba n'uburere bujaga ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ntibubwihe nkuko tubona bubwiye ubu kuko sinzi ko murabibona ubu leta ico yihaye no gufungurira abarundi kandi birumvikana muri ico gere yihaye gufungurira abarundi murumva ko nico gisha kiza imbere mugabo kandi ico ntidushobora kwibagira yuko nta burimyi canke ubworozi dushobora gukora ibidukikije amashamba amazi adakingiwe ntibikunda murumva yuko n'ibintu bibiri turabikeneye mugabo twateza kubikora n'ubwitonzi bwinshi akinda gishimizeho nakwe aya makemwa turayabona hari akamo turiko dutera leta tuti dufasha tandukanye ubushikiranganje buvaneko hari bidakunda bidashobora kujana mu bindi bihugu muzosanga ubushikiranganje bw'uburimyi n'ibidukikije bifatanye mugabo bigakunda mugabo ntitwosha tubigiranya natwe kuko uko ico gihugu kimeze natwe gase ico kimwe twe murazi ko uburaro n'uburamuko bw'umurundi ni tongo ahandi siko bimeze ntitwosha tuvyitiranya aha rero ubwo bushikiranganje buvanye murumva ko ibibazo bica biboneka neza zabambe mati ntukoreko teka tuvugane hagakorwa n'ivyigwa hakaba ari naho nshuti bakunze duce dusozera kwa no makuru ariko kubafatiye mu nzira mudukundire tubibutse zimwe mu ngingo nkuru zari ziyagize Mukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye asanzwe ari n'umukuru w'ubumwe w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Angola uko bimenyeshwa n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu akaba yitavye inama ihuza amashirahamwe atandukanye abamenyesha amakuru ngo bafise uruhara ntangere mu kugwanya ibyo gufungura nabi mu Burundi ibyo bikaba byashikirijwe n'umunyamabanga ntayegahezwa w'urunani rujejwe gufungura neza muganga Celestin Sibomana ni mu gihe ubwo rwego rwari rwatunganije kuri uyu wa kabiri uruganda rwo gusigurira no gushiraho urunani rw'abamenyesha amakuru bufasha mu guteza imbere ibyo gufungura neza Mujanye no gukinga ibidukikije ubukene bw'abakozi n'ibikoresho bidakwiye ni bimwe mu ngorane impongore kama zifise mu Burundi ivyo bikaba byashikirijwe na Inosa Banigwa n'inzigo asanzwe arongoye ishirahamwe yishinze gukingira ibidukikije APC mu mfunyafunyo z'igifaransa mu gihe ariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ubugaragwa n'umwumira w'isi mwamwumvise muri ano makuru akaba ari nayo nshuti bakunzi duciye dusozerera kwa ano makuru tukaba tubakenguruka imege mwese mwafashe umwanya mukatega abiri reka nkengurukire na Nadia Nshimirimana afaje mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire atankomanzi Juvenal barenga meje kwabashikiriza nkabandabiki abantu benda bipfuriza kubandanya mugira ijoro ryiza mubandanye ariko munezerezwa n'ibiganiro bya radio Ndiragakura